Haleluya. Amen. Kandi ndiri barabango ishiraho umuvango. Yo ndashima ko ishiraho umuvango ariko kubaye haleluya. Haleluya. Bari bacira inzira no kw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira Imana data wa twese ikikora byose ndiko ndayihaye amashimwe. Amen. Amashaka kabiri naco ndagomba mbwirire mugenzi wawe ati Imana haleluya. Amen. Igomba kukubohora. Amen. Ufata uko kuyumvira. Kandi iragomba kugukoresha. Bacungize. Imana iragomba kukubohora. Hanyuma niyakubohora igukoresha. Kugira mugenzi wawe ati mbega urabyemeye? Abantu babyemeye bamuma mu bima birakomeye. Bwana Yesu asifiwe. Babonye bikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Cyangwa tuganira amajambo y'Imana. Kandi uzobanezerwa cyane kuri hano hantu wamenye hano hantu. Ejo nagira ubuntu magarana n'umuntu. Uwo muntu yari mu profete Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kugira ngo bakoresha ibitangaza by'ibinyuma. Aharambira uburyo babigenza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bene data niba dukenye niko ko dufise Yesu. Nimbona reko agenda mu maduga bafite bariko barabikura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kandi abo bantu nibariko bari baragira intambara nkatwe. Ariko twebwe ko twemanze Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Twe turahura n'intambara. Barambwira uburyo babigenza. Ndavuga ati none kugena hizi kari mu filimaso bimeze gute? Ariko ati nta filimaso nakoresha. Ajya n'amanyaga bigenza ukunukunuku. Fari kumwe na Petero. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Birakomeye. Muze tugire intambara ariko igihe y'ubugingo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arabana atabugingo bagifise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rero Imana yo mwijuru ibakomereza ahantu kandi iyo Imana ibashize imbere umuntu bakiri ku rutonde mu mwemere kandi mu mukunda abantu bamaze gutaka. Imana ibahumurije. Amadusanga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Mariko igice 11 umusomyi mwiza Fabiola kandi dusomere. Uzurakoramo kugira ngo nitsi ari mu asabye gutumwa shaka ubungisha. Mariko 11. Yesu nashimwe. Amen. Some cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Natusanye amajambo y'Imana. Ugeze 11. Cha Mariko igice cha 11. Mwisezerano rishasha urupapuro rwa 55. Ijambo ry'Umutwe ratubwira ngo Yesu ashika i Yerusalemu ari ku nyana y'indogobwa. Haleluya. Bahera ku murongo wa mbere. Bageze hafi Yerusalemu bashikira i Betifage. Ni Betania Ku Gasamanzuki. ku musozi wa Elayono. Amen. Atuma babiri bo mu bigishwa biwe. Arababarira ati muje muriya mihana iri imbere yanyu. Nimwayishikamwo muca mubona inyana y'indogobwa iziritse. Ata muntu yigeze kuyigenderako. Muyiziture muyizane. Kandi nihagira ubabaza ati vyo mubikoreye iki? Umwishure muti databuja niwe ayigomba. Umwanya arayirungika ino. Baragenda basanga inyana y'indogobwa iziritse iruhande y'irembo. Ku nzira barayizitura. Bamwe mu bahahagaze barababaza bati mukora iki ko muzituye iyo nyana? Nabo babishura nk'uko Yesu yababariye. Barabareka bazana iyo nyana aho Yesu ari. Bayishira ku impuzu zabo.
bayishirako impuzu zabo ayicarako inde Yesu ni wayicaye munani benshi basasa impuzu zabo mu nzira abandi basasa amashami y'ibiti ayo baciye mu matongo abari imbere yiwe n'abamukurikiye barasemerera bati Hoziyana naheshemezwe mu izina ry'Uhoraho. Igeretse ngaha soma ngaha kuri Matayo 21 ku murongo wa 2 wonyene soma hanyene kugira ngo tunyarutse arakantu numvise neza soma hanyene ku murongo wa 2 umurongo ugira 2 ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu ashikiye Yerusalemu ari kumwe na indogobwa umurongo wa 2 arababarira ati mugende muri ya mihana muca mubona indogobwa iziritse n'inyana yayo. Igeretse ngaha hariya hambere hatubwiye inyana yayo gusa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariyo majambo y'Imana ngomba ko tuganira. Amina. Data yashimye kumenya uno munsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuri amatwi yawe abakozi nabo muje mu mpemu kugira ngo muncunguze neza. Nawe ndi kumwe n'Imana ari kumwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwakira kibanza wakira ubutabazi biciye mu ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Aya majambo n'amajambo akomeye dusanze mu gitabo cya Mateyo na Mariko. Aya majambo avuga ku nyana y'indogoba hamwe ku ndogoba n'inyana yayo. Bwana Yesu asifiwe. Aya majambo Yesu yavuze hari mu bihe ariko aragomba gusezera cyari cyagereje igihe cyo kugira ngo ave mu mubiri, ariko aravuga amajambo akomeye kuko igihe cyari gishize aravuga ati sinova mu mubiri. Bwana Yesu asifiwe. Nabanje kubohora inyana y'indogoba yanje. Hari igihe Yesu yirengagiza gatoya kubera ko umwanya we utaragera kugira ngo akore. Bwana Yesu asifiwe. Umwanya we ushitse nta kintu kibasha kumusibira. Bwana Yesu asifiwe. Bibiri tubwiye ngo iki? Gitubwiye ngo bari kumwe n'abigishwa biwe, bari bavuye ku musozi Yerayoni batarakimanuka ngo bashike mu gisagara, ngo yiyumvira kudashika mu gisagara n'amaguru. Aravuga ngo kugira ngo shike mu gisagara birakeneye ko ngendera ku ndogoba. Kandi ibyo byari byanditswe bwira mugenzi ati ibintu bya kukubaho si byabaye bishitse giturumbuka, ni byari byanditswe kuva kera. Yesu afata bamwe mu ntumwa arabwira ngo nimujyane mu gisagara kuko iyo ngiye hari abantu bariyo. Bwana Yesu asifiwe. Hari indogoba ndiyo, hari abantu nkeneye kubonana nabo, hari abantu nkeneye gukorana nabo, hari abantu nkeneye guhagarara imbere yabo, ariko kugira ngo ndabagereko hari indogoba iri hariya makira gisaganye imbere y'uko shikayo ndayikeneye kugira ngo murinzane imbere yanjye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yesu wacu yikoze cyane. Bibiliya ngo umwanya w'Imana ugeze, umwanya wa Yesu ugeze, ngo atuma abigishwa be baragenda. Igihe bamara kugenda Yesu yabatumanyira ijambo ngo muraza gusanga inyana y'indogoba hamwe n'indogoba nyene bihagaze biziritse aho hantu. Kandi iki gitangaje ni kimwe, ababizirikiye hari abantu bahari, abayiziritse niho bahagaze, abayiziritse niho babaye. Mwebwe nimwamara kwashika muziture mutabanje kubaza. Nibamara kubabaza mubabwira ati nyerera ni wantumye. Yesu asifiwe. Kuzanira ijambo rivuga ngo Yesu aragomba kukubohora hanyuma niyakubohora gukoresha. Haleluya. 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 Unababwira ikintu kimwe, uyu Yesu ntabwo yabasha gukoresha umuntu atarava mu migozi ya Satani. Uyu Yesu ntabwo yakoresha umuntu atarava mu migozi y'abadayimoni. Uyu Yesu ntabwo yakoresha umuntu atarava mu maboko y'abarozi. Igihe naho wabashije kuba mu icyo kibanza utabasha kubahoka, ibintu bikora nabi kuko Yesu ni muri kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hari bagaze mw'ishengero, hari abantu baba bavuga ubutumwa, hari abantu baba bavugishwa n'Imana ariko bakayikorera batarabohoka. Igihe babasha kuba mu icyo kibanza babera amahwa abandi.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Karema wabandi babikora bafite isaku muribo, abandi bagenda n'inzigo, amashari niyo buzuye. Iyo babonye umuntu abasha ikintu kanaka babyura ishari muribo, kandi bimwe bikubera ikibazo, ukibaza kurya umuntu yuzuye imwe yera ariko aravugishwa mbona bimeze neza, n'ibyo yagenda babibonye, ariko none kari karakora ibintu biva kuki. Gira mugenzi wawe narabohoka, gira mugenzi wawe narabohoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu abwira intumwa ati genda mwakira kibanza, nimwamara murahasanga inyana y'indogoba yayo, hanyuma nimwamara kuhasanga iyo ndogoba muyiziture. Ngira ngo ndababwire igitangaza cyabaye kubera umwanya w'Imana ugeze. Ubizi impamvu ikirwana n'Satani, impamvu ikirwana n'abarozi, ni kubera ko umwanya w'Imana utaragera. Igihe bamara kuhashika barazituye, igihe bazitura, igihe bababaza. Ndagira ngo ndakubwire ikintu kimwe, nta majambo menshi bavuze kubera umwanya w'Imana wavuze. Ndagira ngo ndababwire ijambo rimwe, iyi saha datategeka ijambo rimwe imbere y'abasi bawe bose. Ijambo rimwe Mana ivuga ijambo kabisa. Amina, amina. ibikangukira. Amina. Amen. Haleluya. Yavuga ijambo rimwe gusa biraza kwemera kuko n'Imana iza kubivuga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Irabwira ngo igihe bamara kwizitura bamaze kugenda ngo bayishyikiriza Yesu, Yesu nawe acayurirako. Iyi niyo mesaje yanjye rero ushaka gutanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yesu amaze kubaho indogoba yiwe, biragira ngo amaze kwishyikira yurira ku mugongo ayicarako. Kugira ngo mvuge ijambo rimwe ntangure kuvugishwa ahantu, kandi nagomba mumurikirane neza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amaze kwicara ku ndogoba, hari ibintu byahindutse ku ndogoba, hari ibintu byatanguye guhinduka. Ibyo indogoba itigeze ibona ikitangura kubibona, itigeze yumva ikitangura kubyumva, itigeze yakira ikitangura kubyakira. Abantu batigera bayitaho batangura kuyitaho. Yesu amaze kuyitaho, Yesu amaze kuyigeraho. Kubwira ijambo rimwe, hari abantu bari mwakira kibanza kubera ko bataregerana na Yesu. Iyi saha abantu babaye kure kubera ko bataregerana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Babasha kubavuga nabi, bakabavuga amajambo mabi kubera Yesu abari kure. Ubangira ngo ubwire umuntu ari mwakira kibanza, umwanya urageze ngo Yesu akwegere. Amena. Kubane kure bo. Amina. Amena. Amena. Haleluya. Amen. Haleluya. Nemerera Yesu jonyine. Reka kwiguraza kugora abantu bakuvuga nabi, abandi ngo barakwanga, ubaronderera iki? Bwana Yesu asifiwe. Ikodi rikwa Yesu, banzu yifungurire kwa Yesu baziza mutababwiye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dufise ikibazo cy'abantu batabasha kuba baheka Yesu kandi bamuvuga ku munwa gusa. Bene ndabagenda babwira ikintu kimwe, niyo ngorane twuzuranye ngaha. Bwana Yesu asifiwe. Niyo ngorane twuzuranye mu mitima yacu. Haleluya. Baba ngo bahetse Yesu kumbe bamushibiriye inyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nta muntu yahetse Yesu yatangwa ari nkengero ngo ahereze ari nkengero. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Bibiliya birango igihe bamara kungo Yesu amaze kuyurira. Haleluya. Abamama baribwiza, abamama bakengera irya ndogoba, abandi ba haleluya, abandi bayisuzugurira hiri batangura kwibwiriza. Bibiliya yambwiye ngo bikize imitamana yabo, batangura gukura imitamana yabo, kandi Yesu atarabwira ijambo na rimwe. Indogoba itavuze ijambo na rimwe, ariko kuko Yesu yamaze kwicarako ngo bikura ibitambara byabo, batangura kubisasa mu nzira, batangura kubisasa mu nzira. Haleluya. Ikintu kimwe ibitambara barabisasa, ijambo Yesu yavuze ngo yemere
gusa ndayurire gusa. Haleluya. Yemeye gusa ndayurire yirabi. Bwana Yesu asifiwe. Atangura gusasa ibitambara mwibarabara. Hari ijambo ryatubwiye ngo Yesu bababwiye babisasa. Gira mugenzi wawe tiyo Yesu yakuje ko bari byiza. Yesu yakuje ko bari byiza. Haleluya. Haleluya. Basasa ibitambara mwibarabara. Ibyinda ngo bitigeze kubona yari ariko imigozi iziritse ibasha kurishiriza hiri igatera intambwe hari ibyibonesha amaso hariya idashobora kubyakira kubera ko imigozi ibasha kuyiboha izirabisha amaso idashobora kubikorako kubera ko imigozi yayo yayifashe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yagera arayibohora ngo amaze kuyitirako byonyine abantu batangura kwibwiriza. Bwana Yesu asifiwe. Kamara byabo kumana abwira kandi gasha abagabo nabo babiravye baravuga ngo twatanzwe burira ku bigazi hejuru amanura. Haleluya. Muri kamere y'abagabo n'abantu bihagararako n'abantu badashidukwa n'ibitekerezo byose. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. bashobora gutambuka atari kuri umumama umugabo we yicariye yimereye ngo kandi byamuryoheye. Bwana Yesu asifiwe. Uko niko tumeze. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Yesu ataravuga n'ijambo rimwe gusa. Haleluya. Yesu ataravuga ijambo rimwe gusa. Bibiliya yambwiye ngo iki? Ngo abagabo baribwiriza buri bigazi batangura kumanura amashami y'ibigazi barangije baruruka ngo batangura kubizungagiza. Abandi bigeme nabo bamanura amashurwe batangura kuyaha. Igihe bayaha ngo batangura guterera kuri Yesu. Batangura guterera kuri Yesu. Igihe baterera kuri Yesu hari igitandara cyawe amashurwe ntabwo yagumye kuri Yesu yakorokeye kuri ya ndogoba. Umva ndakubwira ijambo rimwe. Ni wamara kweka Yesu hari ibintu bizokoreka nibaterera kuri Yesu niwe uzobasha kwakira. Amen. Haleluya. Nawe uzorira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wacha ipaze cyane gose. Birabira ngo indogoba. Haleluya. Bayitandikiye ibitambara. Haleluya. Haleluya. Irangije banza kukugira ifoto kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biramya Yesu yakuza ko ari imizo yindi. Dinambo kihinduka. Dinambo kirahinduka. Nimyambarire irahinduka. Nifumu kufungura zirahinduka. Bwana Yesu asifiwe. Ko wemereye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biramya ngo basasa ibitambara. Indogo bitangura gutambukira ku bitambara. Umuntu ababwira ikintu cya mbere kiranga umuntu yabaze kureka Yesu ni icyubahiro ahabwa. Bwana Yesu asifiwe. Indogo bikiri mu minyoro nta cyubahiro yari afise. Bwana Yesu asifiwe. Ariko imaze kureka Yesu igira icyubahiro. Iri sawa umuntu ashobora gutambukira kuri tapi y'uruje ninde? Nidashobora gutambukira kuri tapi y'uruje. Hari umuzika ye. Perezida ni batambukira he. Ariko ngira ngo nakubwira aya makuru rero. Ni wamara kureka Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Icyubahiro perezida afise abantu nabo bazogiguha. Itambukira ku bitambara abandi nabo bajya inyuma n'amashami abandi nabo batera akamashurwe. Umwana kubwira igitangaza cyahabaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwirimbira indogo bitangura kwibaza irahije yibuka kahise kayo iravuga ngo kuva mvuka sinigeze mbona imboni no munsi. Kuva mvuka sinigeze nakira imboni no munsi. Irangije iranezerwa umva ngira ntangariza umunani wa kino kibanza wewe uve hano wakiriye umunezero ukawemereye kureka Yesu. Bagutwaye umunezero birashoboka abarozi bagutwaye umunezero birashoboka abadayimoni bagutwaye umunezero abakuremeranyiriza bagutwaye umunezero cyane bagutwaye umunezero ariko ngira ntangazi tangazo wamara guheka Yesu byose bigiye guhinduka. Undi kamere y'umuntu abashwanyaga umunezero.
nta munezero agira. Bwana Yesu asifiwe. Ariko iyo uyu munsi kubera yise Yesu gitangura kugira umunezero w'ubushashi. Abadayimoni n'abarozi ikintu cya mbere banyaga umuntu n'umunezero. Banyaga umunezero kandi bamaze kunyaga umunezero bafite uruhushya rwo kwinjira muri we bagakora ibyo bagomba byose. Haleluya. Haleluya. Agiye kuva ku musozi aduga ajya mu ijuru yabwiye intumwa z'Imana arategera ngo amahoro yanjye ntiyabasigaranye. Yaragiye ko umwana w'amateza kubura amahoro ariko ngira nangariza umuntu wese ari makiro kibanza wakira amahoro kubw'imbaraga z'Imana. Wakira amahoro kubw'imbaraga z'Imana. Wakira no kubaho yari kubosha wisiwe imahore Yesu bagahemuka ariko abantu barahemuka kabisa. Icyo agomba ni kimwe benshi akeneye kugiramo kandi agomba wowe gusa ndagomba mbwira umuntu wese ari makiro kibanza yumva agomba guheka Yesu ahaguruke tumusengere kuri uyu mugoroba kugira ngo ajyane ubwiza bw'Imana musangara mwarahezeje cyane. Twahagurutse abantu bagomba guheka Yesu. Haleluya. Abantu bagomba kwakira umani bantu babiri. Bwana Yesu asifiwe. Hari basenga mu gisa ariko baracika intege. Ariko hariho n'abandi bagomba kumwakira by'ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bagomba kumwakira by'ukuri. Bagati bagomba kumaramaza guheka Yesu. Kubera baranyazwe icyubahiro, baranyazwe amahoro, baranyazwe haleluya. Baranyazwe igikundiro ariko ibyo bintu ko ari bitatu. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo bizobaho mu gihe kiri imbere nibemerera Yesu kaze tubasengere hano. Kazi. Kozi w'Imana ugiye tukadusengera aba bantu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Samu ibiganza. Umuntu agomba kwakira Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndasengera abantu bari mu gihe. Hari abantu batanguye bagakungukirwa. Abibitse neza. N'abandi bagomba kwakira Yesu. Abantu bari. Bwana Yesu. Samu ibiganza agomba kwakira Yesu. Wa mbere. Ngo ngaha. Gusenge. Kama. Nashimwe cyane. Haleluya. Ujije umwanya wihuta kubera amasaha. Bwana Yesu asifiwe. Abanye mudatera akeneye kuno musoko kumugoroba. Bwana Yesu asifiwe. N'abanyene biramira ngo abikundi bagendera bukanga kahera ko kumugoroba. Bwana Yesu asifiwe. Urari Adamu nande na Eva n'abarari Imana bagendere kuno munsi kugira ngo batunganye ubugingo bwabo. Isiri kirarangira kandi ikishirana n'ibyaha. Ariko hayiri umuntu ariko atunganya ubuzima bwiwe kuko imbere. Haleluya. Abadoshobora kurengana ibihe by'imbere n'abazaba bafise uwo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuvuga amajambo musubire. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Data mu izina rya Yesu. Manika ibiganza. Mwese kerekana ko mwamanitse ibintu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mu izina rya Yesu. Turaje imbere zawe mwana. Wewe uri Imana y'imbabazi. Kandi ijambo ryawe niryo rivuga. Ngo uteze amaboko ubwoko bwa Isirayeli. Igihe buzokugarukira nawe uzobwakira. None turaje imbere zawe mwana. Turagusavye twakire. Twatuje akanwa kacu imbere y'ihanga ryinshi, imbere y'abamama,
imbere y'abamama, imbere y'abapapa, imbere y'abapapa, imbere y'imisore n'inkumi, imbere y'imisore ndetse n'abana bato, ndetse n'abana bato. bitubereye igihamya. Bitubereye igihamya. Iyi saha twatuje akanwa kacu Iyi saha twatuje kugira ngo tubone ugukira, kugira ngo tubone ugukira. twizeresheje umutima Nizeresheje umutima kugira ngo twakire ugukomera. kugira ngo twakire ugukomera. Iyi saha rero tubaye abawe, Iyi saha tubaye abawe, nawe uturongore. nawe turongore. Amen. Kozi Imana tubasengere twasabye imbaraga. rusiyumiye kuri nabukwe nanjye azumira kuri yesu